nk'uko byashyikirijwe kuri wa gatanu igenekerezo rya kane Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe mu bashakashatsi bagize igihe bariko barakora ubushakashatsi ku ifumbire FOMI abo nabo bakaba ari abo mu kigo Izabu muri kaminuza y'u Burundi n'abo mu ruganda FOMI ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu ku bice 50% ihingurwa n'uruganda FOMI ifise akanovera keza gusumba ifumbire y'ikizungu yahora ivanwa hanze igakoreshwa n'abarimyi bo mu Burundi. Nk'umushakashatsi ndafise ivyizigiro byinshi cyane twarabasiguriye igituma twebwe twemera ko iyo ntabire izogira akamaro kanini dufatiye n'ingene imeze ingene irimo umwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu hakabamo n'ivyunyunyu bya calcium na magnesium twarabasiguriye mu ntango yuko uwo mwavu uzogira akamaro kanini haba ku mwimbu haba kubungabunga isi haba ndetse no kugira akanovera ku byimbuko twebwe rero nk'abashakashatsi murinze mutubona tuje ngaha tugakoranya abantu bangana gutya kugira tubereke aho tugejeje ni kibereka yuko tufise ivyizigiro byinshi ko turi ku nzira nziza kandi inzira tubonana twebwe ko turi hafi yo gushika mwabonye yuko twaberetse ibipimo twagiye turakoresha turabereka n'ibyo ubuye ubushikiranganje bwari ko burakoresha turabereka ko imwimbu turiko turaronka ushimishije ubu rero hasigaye ko tugira ibikorwa byo gusubiramo kugira dushimangire dushobore kwereka abarimyi borozi abene gihugu yuko uwo mwavu ukwije byangombwa ari umwavu mwiza nkuko twabisiguye kuva mu ntango n'ubu turashimangira mugabo murazi yuko ukura ivunje umusaza akura mwereka no musi nico cyatuzanye ngaha kugira tubereke ibiharuro turiko turashikako kandi ibiharuro bishimishije. Uwo mushakashatsi avuga ko atantambamyi bafise mu bushakashatsi bariko barakora ko leta mvyeyi kandi inkozi irabafashe mu mugongo. Kubisanzwe nuvuga ko atantambamye dufise kuko haba leta iradufata mu mugongo haba batuyoboye muri zo baradufata mu mugongo haba n'ikigo FOMI kiradufasha kuko naco ni kirabisa abashakashatsi dukorana kandi kaduha uburyo bwo gukora aha rero mworema nta kibazo dufise ariko ikigora na buriya ni abantu ingene bahindura ingendo bamenyereye ibi uri kubabarira umwavu mushasha baginda bafise ibibazo byinshi bamwe bakagenda bibaza ati mbega uwo mwavu ari wo mbega uwo mwavu uzokora gute rero burya rero ikigoye cyo no kwita intambamye ningene abarundi bibagora guhindura ivyiyumviro ariko nkuko tugenda turabibereka ni ruganda tuvuyemo niyo ntumbero kwa kugira twereke bajya bigisha abarimi bajya nyene bamwe muri bo bahora bavuga uko tariko twaberetse ingene umwavu ingene umeze neza no mwimbo dufise intambamye rero nabo bantu bibagora guhindura ivyiyumviro bivuye ku nyungu cankiriya mugabo twebwe nk'abashakashatsi nta mpungenge dufise buke bazogenda baravyumva kandi noneho baramaze kwimbura bawukoresheje mwarabonye n'igitabo twamaze gusohora murabonamo ivyo abarimi bo nyene bashikirije je rero ndazi ko abakwega amaguru bama bahari ariko igitigiri cyabo kigenda kigabanuka. Imirima y'igeragerezo y'ifumbire ya FOMI yari yarimwe mu gihugu cose c'u Burundi yerekanye ko iyo fumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu ifise akanovera keza gusumba ikizungu yahora ikoreshwa n'abarimyi. Aya mase rero arafise n'ibindi izana birengeye ivy'ifumbire kuvyerekeye ngena amazi adashobora gukama cyane kuko ifumbire yafata amazi imizi ishobora kwinjira mu isi neza kugira ngo irondere ivyunyunyu bindi biri mu isi birengeye ivyo bindi twazanye irafise akamaro kanini cyane igiterwa FOMI kuko nabibabwiye twatera are imwimwe FOMI yasumbije ibiro 2 ruzeye DAP umurima wa kijambere w'ibi biharage mu kurima nakoresheje umwavu w'ikirundi ndakoresha numwe witwa fumo ubudasabura hari kare na kare tugikoresha bya DAP yonyene ubwayo si kuvuga yuko twaronka umwimbo ungana nkuku je iyi fumbire turonka gushikino isaha ndabona ko ari umwavu mwiza cyane dutera muhunze mangre ntuzenya muri imbura tuvanga na bagara hamwe ntuzenya na totahaza umurimo wagenze neza cyane kuko ahantu tuhakorera mu misi heze ntihahora hasa gutya
ko murabona ko arantu twagize tere nshasha hahora bitayagayaga nkuko ariko ubunye murabona ingene bisa neza cyane gose parapo ibintu zenyange twahatuma ubwa mbere mu by'ukuri hari ubudasa niyo twahora dukoresha kuko uravye ibiterwa biratotahara mu by'ukuri ugasanga n'umwimbu wakorakora nk'ufate nk'iki kigori urabona ko cyujuje yako ubwa mbere hashobora kubona ugasanga hariho hatoya hatujuje ariko kubyo tubona ngaho usanga uko kiri kose carujuje kubw'ivyo bivanye nuko iyo fumbire yifashe mu mirima y'igeragerezo yarimwe mu bice byose by'u Burundi na cane ku biterwa nk'umuceri no ku bigori no ku biharage no ku biraya iyo fumbire ya FOMI igiye kubandanya ikoreshwa n'abarimyi. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije muno mwaka w'uburimyi wa 2020 twaratanguye gukoresha ifumbire ihinguriwe ngaha mu gihugu ciwacu ifumbire FOMI. Mugabo mu gutangura gukoresha iyo fumbire FOMI harabanje haraba mu gihugu cose imirima y'igeragerezo no kuvuga imirima yerekana neza yuko iyo fumbire ifise akanovera yuko iyo fumbire ishobora kongereza umwimbo. Hama harabaye n'ingendo shuri harimo ingendo z'abakozi bo mu shikiranganje harabaho ingendo z'abashinga amateka izo ngendo zose zarerekanye yuko iyo fumbire ari nziza. Hama uno munsi nkuko muhejeje kuvyibonera abashakashatsi yaba arabo muri Izabu yaba arabo mu kigo IRI yaba arabo muri universite bahejeje kutwereka ukuntu iyo fumbire yitwaye neza. Ubu sagasesheshwa rumuri hari abantu bahora bavuga yuko ifumbire ikorerwa ngaha mu ruganda FOMI ari mbi mugabo ubu mwavyiboneye na twebwe nk'abasanzwe bajejwe igisata kijejwe gusubiza isi akanovera twabonye yuko kandi tusanzwe tubizi yuko ifumbire FOMI iduza umwimbu kandi kongera ikanasubiza akanovera isi ndimwa yacu. Uyu mwavu urimwo umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu urafise akanovera kenshi urafise ingene utuma isi yiyubura ikigumya urafise ingene igwanya umururazi isi ikaguma ifise akanovera kandi kimbuka ndetse iyo si ntititubuke ku buryo n'abana tuzovyara n'abuzukuru nabo bazoguma koresha iyo si ikimeze neza. Umwavu w'ikizungu rero buri uratitura isi cyane nkuko bayiberetse uno munsi ariko uyu uye urimo umwavu w'ikirundi no w'ikizungu uratuma isi yiyubaka isi ikamera neza haba ku by'imiheha kugira amazi n'umuyaga bitembere neza haba kuduza ibyunyunyu cyane cyane icunyunyu cya phosphore gikunda kugira ingorane mu isi yo ngaha haba ndetse no gufasha tujya dukoko tujya tunyabuzima dufashe isi kugira imere neza yimbuke. Uyu mwavu rero mushasha urimo uw'ikirundi n'uw'ikizungu niko kamaro karushirije uje mwavu w'ikizungu twahora dukoresha. Turashima ariko gusa nko twabivuze ubushakashatsi burabandanya hazogera ikindi gihe kuko n'isi itera nkumbure itituka hazogera ikindi gihe iya mageragezo turiko turakoresha ahinduka kubera ubushakashatsi bubandanya ariko kuvyo tugeze kubu twese turishima abenegihugu barakenguruka ko ifumbire FOMI ikora neza ikongera igasubiza isi akanovera ikongera ikagwiza n'umwimbo. Icatumye ishira hamwe FOMI rikorera hamwe n'abashakashatsi bo muri Izabu nabo muri kaminuza y'u Burundi kwari kugira ngo bashire inguvu n'ubwenge hamwe gutyo bashobore gushika ku biharuro vyiza by'iyo fumbire. Ivyo bikazotuma abarimye bazoyikoresha baronka ivyo gufungura kandi baronka n'amafaranga mu mufuko. Umutwe rero w'umwe ntiwigira inama mu gukora ivyo bikorwa by'ubushakashatsi twaciye twegera ikigo gisanzwe gifise ubwo burenganzira bwo gushakashatsi imbere y'abandi bose mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dufashanye gukora ubwo bushakashatsi kugira ifumbire dukora tubone koko ari ifumbire ikwije ivyangombwa. Ni kuri iyo mvo rero twaciye twitaho ubushakashatsi kubera batabonye yuko abarimyi iyo fumbire ikwije ivyangombwa kandi yimuka kandi abarimyi dufise ari bo bakiriya baheza bakagura ya fumbire muca mwumva yuko vyari guheza bikagorana kugira ngo abene gihugu bayigure. Ni mwiyo mvo rero tuteza guca dutambukira hamwe n'abajeje ubushakashatsi zaba za kaminuza Izabu kugira ngo tugende twereka
akanovera kayafumbire abarimyi nabo babone kuyihurumbira maze bayigure ku bwinshi ishirahamwe fomi iheze jinjiza amafaranga intambwe ya mbere izananye mu bushakashatsi ica haniniya nico gituma dutambukira ku ntambuko imwe niki kigo gikomeye izabu n'abashakashatsi bakaminuza kugira tubandanye dufatanya amaboko turiko turakora ubushakashatsi umwimbu utagiye biboneka yuko yafumbire dukora igenda yongereza umwimbu mu gihugu ejo aho bukera abene gihugu abarimyi barashobora kuvuga bati yafumbire siyo ni ngombwa rero ko tubandanye ubushakashatsi kandi dutera tukora ubushakashatsi butuma umwimbu wiyongera mu gihugu kandi n'amafaranga akoreshwa mu kurima atera gabanuka ivyo sinzi ko mubitahura umwimbu duge kandi akoresheje uburyo buke mu gihugu mu vyo dukora rero ahanashaka ndanababwira yuko mu gisata cy'ubushakashatsi dufise n'igisata kijejwe himiriza kimwe bita vulgarisation mu rurimi rw'ifaransa odo ntidushobora gusinzira ngo dusike bwose tutishikiye no ku rubuga dushikira abarimyi kugira ngo tubafashe no guhimiriza mbe yafumbire boyikoresha neza gute ku rugero rumeze neza gute kugira ngo umwimbu wabo wiyongere ejo uwakoresha umufuko umwe w'ifumbire kubera yanezerewe n'umwimbu yafumbire itanga kubera twanamukurikiranye ejo acari mahanini maze azoca agura idufuko tubiri kuko impera n'imperuka umurimyi aronka umwimbu mwinshi hanyuma mu ruganda fomi naho tubone yuko ifumbire rikigurwa ku bwinshi kubera n'umurimyi yanezerewe ariko yongereza aharima kandi umwimbu ugatera wiyongera nivyo rero n'urufatangane kugira ubushakashatsi kudandaza guhimiriza abarimyi ivyo vyose tubishira mu mugwi umwe kuko ni magiriranire ego turiko turarondera kudandaza turonka amafaranga mugabo uriya murimyi nawe akeneye kuduza umwimbu maze aronka ivyo afungura n'ivyo atwara ku isoko aronka amafaranga ashira mu mufuko kanatsinda ubu unovuga nti leta y'uyu munsi tuvuga yuko yaje dusanzwe turiko turashira mu ngiro iciyumviro cayo leta nkozi leta mvyeyi umusesekara w'umwimbu maze hacha bogaboga amafaranga mu mufuko turi muri leta mvyeyi leta nkozi leta mvyeyi iditumirira yuko umwene gihugu wese aronka ico afungura hama umufuko nawo ukaronka amafaranga icyo twosaba abashakashatsi nuko bogwiza ubushakashatsi ku bitegwa byose yaba na bitegwa njabukamazi ari bitegwa bishasha ari bitegwa byari bihahora nk'ikawa hose ubushakashatsi bukaboneka kuko ivyo bitegwa nivyo bizotuma na ya mifuko twashaka ko ijamwe amafaranga yaronka